Nshuti bagenzi namwe bakunzi b'ibiganiro vya radio Agakiza, reka ndabaramutse mwese mw'izina rya Yesu. Muri kumwe na Pastor Laurent de la Chance Nibitanga. Uyu munsi nishimiye gusangira hamwe namwe icigwa gifise umutwe uvuga ngo kurimbuka kubwo kubura ubwenge. Imbere yuko tubandanya kwiga ijambo ry'Imana, reka ndabasabe aho muri mujanirane nanje mwisengesho. Data wa twese uri mwijoro, uragize neza cyane mwami ku mwanya mwiza uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Ndagusabye ngo uduhe imitima imenetse, imitima yoroshe nk'inyama yumva ikongera ikumvira ico ijambo ryawe rivuga. Uturinde icago cyo kuzohava turimbuka kubwo kubura ubwenge. Urakoze kubyumvise kandi kubidukoreye mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nabibabwiye, icigwa cacu kuno munsi kiravuga ngo kurimbuka kubwo kubura ubwenge. Mbega muriyumvira uko vyogendera umuntu afise inshuti yiwe, kandi iyo nshuti yiwe ikaba ari umunyacubahiro ahambaye, kugeza naho isezerana kuzogirira neza uyu mugenzi we igihe cyose azoba ahuye n'ikibazo. Maze uwo munyacubahiro akabwira ya nshuti yiwe ati, igihe cyose uzoba ufise ingorane, ngiyi inimero yanje ya telefone, uzoce umpamagara umenyeshe ikibazo wagize, nanje nzoca nza ndagutabare. Maze umunsi urizina wa muntu akumva igitero kije gitumbereye urugo rwiwe mwijoro, atakindi kigamije uretse kwica no gutikiza abo muri urwo rugo bose. Maze wa muntu amaze kwibuka rya sezerano yahawe na wa munyacubahiro, kw'igihe cyose azoba ashikiwe n'ingorane akwiye kuzoca amutelefona kugira ngo aze amutabare, ha gutora telefone ngo ahamagare wa munyacubahiro ngo aze amutabare, uwo muntu agaca ahindukirira ifoto, ndavuga ipica ya wa munyacubahiro yamanitse muri saro yiwe, agatangura gutakambira iyo foto, akayibarira ati, nyakubahwa nshuti yanje nkunda, ndakwinginze nk'uko wansezeraniye ko igihe cyose ninahura n'ingorane nzoguhamagara kugira ngo untabare. Uyu mwanya muri iri joro haje igitero ku rugo rwanje, kandi ico gitero kirondera agatwe kanje. Ndagusabye uzuntabare, urokore ubugingo bwanje n'ubw'umuryango wanje. Uwo muntu agakomeza gutakambira iyo foto, kandi ashimitse yiteze ko ya nshuti yiwe y'umunyacubahiro iri bwumve ikaza kumutabara. Mugenzi, wewe uriko urajanirana nanje mu cigwa c'uyu munsi, nkundira nkwibarize ikibazo nkubaza ni iki: mbega iyo nshuti y'uwo muntu izoteba yumve ko hariho umuntu ageramiwe ariko arayihamagara kugira ngo ize imutabare? Iyumvire neza kuri ico kibazo maze wiyishure. Mu by'ukuri wa munyacubahiro azoteba yumve ko hari inshuti yiwe akunda cyane yageramiwe iriko iramutabaza kugira ngo agende ayitabare? Ngiki ikindi kibazo nifuje kukubaza mugenzi uriko urajanirana nanje mu cigwa c'uyu munsi. Mbega ni kubera iki iyo nshuti y'uwo muntu itigeze imenya ko hariho umugenzi wayo ageramiwe yifuza ko yo mutabara?
ndazi ko inyishu ya mbere wasanze ari oya. Ujya munyacubahiro ntabwo azokwigera yumva ko hari inshuti iriko iramutabaza ngo aze ayitabare. None ikibazo kigira kabiri ni kubera iki none uwo munyacubahiro atigeze amenya ko hariho umugenzi wiwe ageramiwe ngo agende amutabare? Niwongere kandi ufate umwanya wiyumvire kuri ico kibazo maze wihe inyishu. Mbega hamwe abo bicanyi bo kwinjira maze bakica abo muri urwo rugo bose kuko babuze uwo kubatabara, boba bapfuye bazize iki? Narirya hariho n'uwari yabemereye ko azobatabara igihe cyose bazoba bagize ingorane. Mugenzi, reka ndakumenyeshe ko uko ariko bimeze no mu bijanye no gusenga Imana. Ku isi abantu duhura n'ingorane nyinshi, ariko kandi muri byose Imana yacu nihabwa icubahiro, kuko yatubwiye iti uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Ibi bishatse kuvuga ko natwe igihe cyose duhuye n'ibibazo mu buzima bwa misi yose dufise umunyacubahiro ahambaye cyane gusumba abandi bose, yasezeranye ko yiteguye kudutabara akadukiza ibyago byose mu gihe tuzoba tumutabaje. Uwo munyacubahiro nawe ni Imana yaremye ijuru n'isi, ihora yiteguye gutabara umuntu wese ayitabaza. Ariko kandi uyu munsi n'abantu bangahe bahura n'ibibazo, bahura n'amakuba, bahura n'ibyago, maze mu gishingo cyo gupfukama ngo basenge bahamagare Imana yo mwijoro kugira ngo ibatabare, ugasanga bunamye canke bapfukamye imbere y'ibishushanyo, akaba ari byo batabaza ngo bibatabare. N'ibintu bitangaje gose umuntu kuba yohura n'ikibazo c'ingutu mu buzima bwa misi yose. Imana yarasezeranye ko igihe cyose azoba agize ikibazo akwiye kuyihamagara, akayisenga, akayisaba kumutabara, hagupfukama ngo asenge yongere atabaze iyo Mana, ugasanga yifashe neza imbere y'igishushanyo cyashushanijwe ahantu runaka, canke yamanitse muri saro mu nzu yiwe canke mu kindi kibanza cyose, ugasanga nico ariko aratakambira, nico ariko araririra, nico ariko arasaba kugira ngo kigire ico gikoze, kimutabare ngo kimukure mu ngorane yakorokeyemwo. Hari n'abo mbere usanga bafata amafoto biyumvira ko ari amafoto ya Yezu, bakayamanika mu mazu yabo canke mu bindi bibanza, maze igihe cyose bageze imbere y'ayo mafoto bakayunamira, bakayatura imitwaro yabo bafise mu buzima bwabo. Ivyo rero babikora biyumvira ko bariko baratabaza Imana yo mwijuru ngwize ibatabare. Ariko rero ikibazo kiri ngaha niki: mbega mu by'ukuri vyoshoboka ko umuntu afata ifoto ya mugenzi we maze akayihamagara, maze mwene iyo foto akaba yo kumva ko hari umuntu ariko aramuhamagara? Ndashaka ngaha munyumve neza, ndashaka kandi mumpe n'inyisho itomoye. Mbega vyoshoboka ko umuntu
afata ifoto yasigiwe na mugenzi we canke yamufotoye ari we nyene amwifotoreye. Bona yuko abantu uyu munsi ivy'amafoto bitakigoye, buri wese agendana appareil foto mu telefone. Byoshoboka ko umuntu afata ifoto yafotoye ya mugenzi wiwe iri mu telefone maze akaja kuyemprima bakayimuha neza, iyo foto akayimanika muri saro yiwe, maze igihe cyose ahuye n'ikibazo kandi uwo mugenzi wiwe akabazi ko yama yamutabaye mu bibazo, maze haguhamagara wa mugenzi wiwe ku telefone akacaja imbere ya foto y'uwo mugenzi wiwe yamanitse muri saro yiwe, maze agatangura kuyihamagara ayitabaza kugira ngo imutabare, maze bikazoteba wa mugenzi w'uwo muntu akumva ko hariho inshuti yiwe iriko iramutabaza ngo ayitabare. Munyishure kuri ico kibazo, mbega murumva ivyo bintu bishoboka? Ikindi kandi, mbega abantu bobo bobona umuntu ari imbere y'ifoto y'umuntu runaka, maze bakabona uwo muntu ariko aratakambira ifoto ngo imufashe mu bibazo arimwo, abo bantu bo kwiyumvira ko uwo muntu yafashwe n'ibiki? Nta kindi bovuga ndakeka uretse kuvuga ko uwo muntu atakambira ifoto ngo imutabare yakehaniwe mu bwenge. Aba bishoboye bafise n'imitahe boca bakwakwanya bakaraba ingene bosimbana uwo muntu kwa Rojanti, kuko bovuga ngo insinga za kanaka zakoranyeko. Muri Hoseya igice ca 4 ku murongo wa 6 nimwumve ivyo Imana nayo ivuga. Iravuga ngo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Imana yo yitegereza ivyo abantu bo kwisi bakora, iraheza ikavuga ngo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Kimwe mu bikorwa vyerekana ko benshi mu bantu b'Imana bagiye kurandurwa kubwo kubura ubwenge ni gusenga canke kunamira ibishushanyo. Iki ni icaha gikomeye cane gikorwa n'amasinzi y'abantu ku isi, kandi bakagikora biyumvira ko bariko baratabaza Imana yo mwijuru ngwize ibatabare mu ngorane bafise. Muri Bibiliya usomye mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 20 umurongo wa 4 ukageza ku murongo wa 6, Imana ubwayo yavuze amajambo akomeye aboneka mwibwirizwa rya 2 ngo ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mwijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu vyikubita imbere, ntuzu bisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vy'abase, nkageza kurunganwe rugira 3 no kurugira 4 rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje, nkageza kurunganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Mbega murumva neza ano majambo ari mwibwirizwa rigira 2 Imana yatanze? Hari ibintu bitatu bihambaye Imana yabujije abantu gukora muri ribwirizwa rigira 2. Yarabihanikirije ate nimuzokwigere mubikora n'umunsi n'umwe. Ikintu ca mbere yababujije kubumba igishushanyo. Kuri ibi Imana ivuga ngo ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mwijoro canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ngaha Imana iratomora neza ko bitemerewe
ko umuntu yobaza canke akabumba igishushanyo yogereranya n'Imana iri mw'ijoro, canke Yesu umwana w'Imana, canke abamarayika batacumuye, canke izuba n'ukwezi n'inyenyeri, canke ikindi kintu ico cose kiri mw'ijoro, maze ngo afate ico gishushanyo akoze nk'Imana, ngo nuko gusa gifise agafoto ka Yezu, canke ngo gifise agashusho k'Imana, canke gisa n'ukwezi, canke izuba, canke inyenyeri. Haba namba. Imana yari yamirije ubwo buyobe. Ikintu kigira kabiri mwibwirizwa rya kabiri Imana yabujije abantu ikabihaniza ngo ntibazokwigere bagikora niki. Imana yarabujije abantu kwikubita canke kunamira ibishushanyo, kuko yavuze ite ntuzuvyikubita imbere. Nigitangaza rero kubona uyu munsi umuntu ashobora kugera imbere y'ikintu runaka, maze uwo muntu agatanga icubahiro atokwigera mbere anatanga niyo ageze mu rusengero rwera rw'Imana, ugasanga ico kintu akigeze imbere agaca yifata neza akunama akagiha icubahiro. Ariko mu gihe abantu benshi bakora ivyo, Imana iravuga ngo ntuzuvyikubita imbere. Ntabwo bibereye ku muntu w'Imana kwikubita imbere y'ikintu ico arico cose, naho coba ari ikintu yiyumvira ko kimwibutsa ibihambaye mu vy'Imana. Ikaba ari nk'ifoto ya Yesu, kandi Yesu akaba abambwe ku musaraba yambaye urugori rw'amahwa, kandi agaragara ko ibikomere. Ngugere imbere y'iyo foto uyunamire, ubwo n'ubuyobe bukomeye uzoba ukoze, naho uzobikora wiyumvira ngo ni guha Imana icubahiro. Ikintu kigira gatatu Imana yabujije abantu ngo ntibaze bahirahire ngo bagikore, nuko yababujije gusenga canke gusaba ivyo bishushanyo, kuko yavuze ati ntuzubisabe, ntuzubisenge, ntuze wigere ukora ikintu na kimwe muri ivyo. Hano rero Imana iratubuza cane kuja imbere y'ivyo bishushanyo ngo dutangure kubisenga, tubisaba, dutabaza, canke ngo tubisabe umugisha, canke tubisabe ivyara, canke tubisabe ikindi kintu ico cose dukehaniwe mu buzima. Ivyo ni kizira gikomeye imbere y'amaso y'Imana, naho yoba ari foto ya Yezu, naho yoba ari foto y'aberanda batubanjirije. Kubikora ni gukora ikizira imbere y'Imana. Mbega none vyoba bimaze kugushikira mu buzima bwawe igihe wari ugeze imbere y'ifoto runaka canke igishushanyo runaka, ugafata umwanya wo kunamira ayo mashusho? Ico rero ni waba waragikoze, numenye ko wakoze icaha gikomeye kandi kibishe imbere y'Imana. Reka twongere kandi tugaruke ku majambo aboneka mwibwirizwa rya kabiri nk'uko tuyasoma muri Kuvayo 20 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Imana irongera ikavuga ngo ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru, canke hasi kw'isi, canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vy'abase, nkageza kurunganwe rugira kabiri no kurugira gatatu rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe
abankunda bakitondera ibyagezwe byanje nkageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. None namba Imana kuva kera hose yari yarabujije abantu gusenga ibishushanyo no kubyikubita imbere, ni hehe abantu bakuye uyu mugenzo wo gusenga ibishushanyo? Ndashaka rero mwibuke ikintu kimwe. Nko mu mwaka wa 500 imbere y'ivuka rya Yesu, ngaha ku isi Imana yari yararungitse imburi ibicishije mu muntu wayo yitwa Daniel. Yavugishwa n'Imana iramubwira ngo atange imburi ko hazohava muri kazoza haduka umuntu azogerageza kuvuguruza ivyo Imana yavuze, bigatuma abantu benshi batakarira mu kinyoma ciwe. Reka tubisome muri Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 25 havuga ngo, isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekegwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice c'igihe bizoshirira. Kugira ngo tumenye neza uno muntu yahangaye kuvuguruza no guhindura ivyagezwe n'Imana, bigatuma abantu benshi bazimirira mu gusenga ibishushanyo, ni mu nkundire dusome amajambo aboneka mu gitabo c'ubwuzure bwa kera canditswe na Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa, yahoze ari cegera c'umwungere wa diocese ya Muyinga. Igenekerezo rya 13 Nyakanga umwaka w'1996 niho yandika iki gitabo. Dusome kuri page yaco y'135 ahanditse ano majambo avuga ngo, bono nyene yashinze intahe yuko birekuriwe gucura amasanamu y'umukama Yezu ariwe gashusho k'Imana itaboneka, no kuyasonera mu masengero yacu, n'aberanda bo ari ishusho rya Kristo. Turemerewe gukora amasanamu yabo no kuyubaha. Ngaha rero aho abantu benshi bakuye umugenzo wo kubumba ibishushanyo bagatako bakanabisenga, kandi Imana yavuze kuva kera ko ari kizira gukora bene ibyo. Ikibazo rero umuntu wese yokwibaza muri uno mwanya ngiki: mbega hagati y'Imana yatubujije kubaza no gusenga ibishushanyo na Ekleziya yahisemwo kuvuguruza ivy'Imana yategetse igahamagarira abantu gucura no gusenga ibishushanyo, uzokumvira nde? Niwiyumvire rero kuri ico kibazo maze wiyishure, wumve ico Mpwemu Yera akongorera mu mutima wawe no mu bwenge bwawe. Hagati y'Imana yavuze ngo ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijoro canke hasi kw'isi canke mu mazi, ntuze uvyikubita imbere, ntuze ubisabe, kuko gukora bene ivyo ari kizira mu maso yanje. Na Ekleziya nk'uko twabisomye mu gitabo c'ubwuzure bwa kera ca Ekleziya Gatolika, yahisemwo kubwira abantu bose ivuguruje ivy'Imana yavuze ati, turabahaye uburenganzira bwo gucura no gusenga ibishushanyo. Mukore igishushanyo gisa na Yezu, mukore n'ibishushanyo by'aberanda batubanjirije, hama mugigwe ko musonere ivyo bishushanyo mu masengero. Mbega uzokumvira nde hagati y'abo bantu babiri?
uyu munsi ndabamenyesha ko naho Ekereziya yavuze ko irekuriye abantu gucura no gusenga amashusho ya Yezu n'ayaberanda ba kera, gusenga ibishushanyo biracari igikorwa kigayitse imbere y'Imana, kandi ababikora bose bakora icaha gihambaye imbere y'Imana kandi ntibazobura kubihanirwa. Ndababwije ukuri, dusomye mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igice c'10 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 6, ijambo ry'Imana rivuga ngo, nimwumve ijambo ry'Uhoraho ababwira, yemwe ab'inzu ya Isirayeli, uku niko Uhoraho agize ati, ntimukige ingeso z'amahanga, ntimugahagarikwe imitima n'ivyitwa imbitsi ziboneka mw'ijoro, kuko arizo zihagarika amahanga imitima, kuko imigenzo y'amahanga ari iy'ubusa, baca igiti co mu kibira, amaboko y'umuhumbizi akagitunganisha incabiti, bagisakara ifeza n'izahabu, bakagikomeresha imisumari n'inyundo ngo coye kunyiganyiga. Bene ivyo bishushanyo bisa n'ibikanganyoni bishinzwe mu murima bitazi kuvuga, bikwiye guterugwa kuko bidashobora kwijana. Ntimukabitinye kuko bidashobora gukora ikibi canke ngo bibashe gukora iciza. Nta gihwanye nawe Uhoraho, kuko uhambaye kandi izina ryawe rikaba rihambaye kubw'ububasha bwawe. Nimwakire ijambo ry'Imana. Mbega amajambo ahambaye uwavugishwa n'Imana Yeremiya yavuze avugishijwe na Mpwemu Yera. Aya majambo nagomba yuko yaha agaciro mu mutima wawe no mu bwenge bwawe mugenzi, uyiyumvireko ingene ijambo ry'Imana ryerekana ingene abantu bahisemwo inzira yo gukora ikibi, inzira yo gukora imana zabo z'ibigirwamana, bakazikora mu buryo butandukanye. Bibiliya iratangaje, ivugira amabanga abantu, ishira habona ivyo abantu bakorera mw'ibanga, maze ikamenyesha abantu batwawe imitima no gusenga ibigirwamana ngo nuko babisanze ahantu bikayangana, vyarasizwe irangi, vyarahometswe ko izahabu bikayangana, ari bishushanyo womenga nivyo kwegegwa. Bibiliya yoyo ishira ahabona ingene babikora, maze ikavuga ngo baca igiti mu kibira, maze amaboko y'umuhumbizi akagitunganisha incabiti, ishoka abatazi incabiti, maze bakagisakara ifeza n'izahabu. Ubwo rero bakagikomeresha imisumari n'inyundo ngo coye kunyiganyiga, umuyaga niwaza ntigize gitembe. Mbega Imana! Barinda guteramwo imisumari bakoresheje inyundo. Abadakoresheje imbaho usanga baguze amasima akomeye za Dangote, ubona yuko arizo sima zikomeza ibintu, maze bakubaka ikibumbano bakagikora mw'ishusho bita iya Bikira Mariya, canke mw'ishusho ya Yezu, canke mw'ishusho ya Petero Mweranda, canke mw'ishusho ya Pawulo, maze baheza kugihomako iyo sima ya Dangote, bakagisiga irangi, bakacomeka kizahabu. Ca kigirwamana n'igishushanyo bubatse mu kibanza runaka kigasigara gikangirana mu buryo buteye ubwoba, ku buryo ukibonye aribwo bwa mbere wohakwa no gutinya kucegera. Ariko rero ijambo ry'Imana ku murongo wa 5 muri Yeremiya igice c'10 rivuga ngo, bene ivyo bishushanyo bisa n'ibikanganyoni bishinzwe mu mirima. Abarimyi b'umuceri, abarimyi b'ibigori n'ingano n'amasaka barabizi
ibikanganyoni bashinga mu mirima y'imiceri, imirima y'amasaka n'ingano, kugira ngo barabe ingene bo kwamira inyoni zoye kubamarira imirima. N'inyoni ubwazo bantu b'Imana, ivyo bikanganyoni hari igihe zibihinyura, maze zimaze kubihinyura zigasigara zibigwako, zikabitako imyanda yazo, maze zigasigara zirira wa muceri na zangano na ya masaka zihagaze kuri ivyo bikanganyoni, kubera yuko ziba zaramaze kugundura yuko ivyo ari bikanganyoni gusa bubatse ngaho, ko atari abantu bashobora kuzigirira nabi. None ijambo ry'Imana riravuga ngo ibishushanyo bimeze nk'ibikanganyoni bishinzwe mu mirima, bitazi kuvuga, bikwiriye guterugwa kuko bidashobora kwijana. Nico gituma rimwe na rimwe niyo umuntu agombye kwimuka, canke niyo abantu bashatse kugira umunsi mukuru w'ikigirwamana cabo, usanga bagiteruye bariko barakizungurukana hirya no hino, maze abantu Imana yaremye mu ishusho yayo bafise ubwenge gusumba ikindi kintu cyose caremwe, ugasanga bariko baragendanira ikibumbano, igishushanyo cabumbwe, bariko barakigendanira, bagishikanira amashikanwa, bakivuga ibigwi, bagitaka ngo ni Imana yabo canke ngo nikibafasha gusenga, kandi ivyo bakabikora biyumvira ko bariko baragirira Imana. Ariko ijambo ry'Imana ku murongo wa 6 rivuga ngo nta gihuwanye nawe Uhoraho, kuko uhambaye kandi izina ryawe rikaba rihambaye kubw'ububasha bwawe. Ibishushanyo rero by'ibikanganyoni abantu bama bikubita imbere, nta na kimwe gihwanye n'Imana. Muri Yesaya igice ca 44 uhereye ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 19, naho ijambo ry'Imana ryongera kuvuga ngo umubaji aramvura umugozi ku giti, akahacisha ikaramu. Wumve ingene Imana ishura amabanga, ngo utahure ivyo wabayemwo igihe kirekire, maze wikangure yewe muntu usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, dore Kristo yiteguye kukumurikira. Dusome Yesaya 44, niho nari natanguye gusoma mpereye ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 19. Ngo umubaji aramvura umugozi ku giti, akacisha ikaramu. Mbega abari karakora iki? Reka dusome twumve. Maze akakibaza n'imbazo ca giti, akakigera n'icuma kigera, akakibazamwo igishushanyo canke ishusho y'umuntu, kikagira akaranga nk'ak'umuntu, kugira ngo kibe mu nzu. Ku murongo wa 14 yicira ibiti by'amasederi, akabira ivy'imizo n'ivy'imyeloni, akihitiramwo igiti kimwe mu vyo mu kibira, atera igiti c'umweroni, imvura ikakimeza. Ku murongo wa 15 hanyuma kikazobera umuntu inkwi zo gucana, azozabira azote, mbere arazicana agacumba umutsima, kandi akakibazamwo ikigirwamana akagisenga, akibazamwo igishushanyo akacikubita imbere. Mbega ubugesera bwateye kw'isi. Ku murongo wa 16 igihimba caco agicanisha umuriro, ikindi gihimba kimuhishiriza inyama akarya, agatara izishinze agahaga, mbere akota, akavuga ati ha nshize imbeho mbonye umuriro. Ku murongo wa 17 maze igisigaye akagihindura ikigirwamana, ari igishushanyo ciwe yabaje, akacikubita imbere, akagisenga,
akacambaza ati nkiza kuko uri Imana yanje. Ku murongo wa 18, ntaco bazi kandi ntaco biyumvira kuko amaso yabo yahumye ngo ntibashobore kubona, n'imitima yabo ngo ntibashobore gutahura. Umurongo wa 19 urangiza uvuga ngo erega nta wibuka, nta umenya ngo atahure ngo avuge ati igihimba caco nagicanishije umuriro, nacumbye umutsima ku makara yaco, ntarakwa inyama ndazirya, mbega igisigaye nogikoramwo ikintu nk'ico c'ubuyobe? Mbega no kwikubita imbere y'ingiga y'igiti? Mbega ijambo ry'Imana ingene ritangaje, riravuga ibintu umuntu agasigara yumiwe. Nimwumve ingene ano majambo umuhanuzi Yesaya mu gice ciwe ca 44 usomye uhereye ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 19 yayavuze, kandi ari amajambo atangaje. Ingene umuntu w'umubaji ashobora gufata igiti akuye mu byo yihitiyemwo mu kibira, ari igiti c'isederi canke c'umukaratusi canke nka bois de Congo ikomeye gusumba ibindi biti byose, imeze nk'icuma, maze uwo mubaje agaca afata umugozi akaramburira kuri ca giti, agafata ikaramu agaca umurongo akagenda aratrasa aho aza gucisha umutwe wa ca gishushanyo agombe abazemwo ishusho y'umweranda runaka, maze agatrasa akabandanya atrasa aho ukuboko kuza guca, akabandanya atrasa aho amaguru aza guca, akabandanya kugeza naho azoronka ishusho y'umuntu muri ca giti yaciye mu kibira. Hama vya bintu yakuye ku giti yasemye canke ca gihimba cyasigara kuri ca giti akaca gifata, ubwo rero akagikuramwo inkwi, akaca agenda no muhira wiwe ngoba agacana, maze agacumba umutsima akarya, izindi nkwi akazicana maze akazitarako inyama. Ubwo rero akarya agahaga kandi akota umuriro wa za nkwi yakura kuri ca gihimba yakoze mw'Imana, maze akagera havuga ngo nshize imbeho mbonye umuriro, maze igisigaye rero yakozemwo ishusho y'umweranda runaka. Ubwo rero akagihindura ikigirwamana, ari igishushanyo ubwiwe yibaziye, akacikubita imbere akagisenga, akacambaza, akagikorera imitwaro yiwe yose, akakibwira ngo nkiza kuko uri Imana yanje. Mbega ubuyobe buteye ubwoba bugose abantu amasinzi bo hirya no hino kuri iyi si. Ku murongo wa 18 w'igice ca 44 c'igitabo ca Yesaya, Uhoraho acagaruka akavuga ngo abantu bose bakora bene ivyo bumve ano majambo Uhoraho yavuze. Arababwira ngo ntaco bazi kandi ntaco biyumvira kuko amaso yabo yahumye ngo ntibashobore kubona, n'imitima yabo ngo ntibashobore gutahura. Erega nta n'uwibuka, nta n'uruha kubita agatima mpembero ngo akenge kagaruke ngo avuge ngo ati igihimba caco erega nagicanishije umuriro ndota ndacumba n'umutsima mbere nariye, nataze n'inyama ku makara yaco, ntara mbere n'izindi nabitse. Mbega none karashize ingani nkurikire igisigaye nakozemwo ikigirwamana ngo ndagihindura Imana kandi ari ubuyobe? Mbega no kwikubita imbere y'ingiga y'igiti canke no kwikubita imbere y'ikintu babumbiye mw'isima?
hari sima ya Buseko canke ya Dangote, no kwikubita imbere y'ikintu umuntu yabumviye mu bwondo yaponze umunsi umwe, no kwikubita imbere y'ikintu mu by'ukuri nifyaturiye, nta muntu numwe ahora abyibuka. Nivyo bitangaza Imana muri iri somo ryo muri Yesaya, birayitangaza kugeza naho ivuga ngo mu by'ukuri nta n'uruha yibuka, imitima yabo yarahumye ngo ntibatahure, n'amaso yabo yarahumye ngo ntibabone. Ahaho Imana mu by'ukuri yerekana akamaramaza abantu benshi bamamwo gufata igiti umuntu akagitema igice caco akakigira inkwi zo guteka indya, izindi akazotsa k'inyama, maze ikindi gice ca giti akazokibazamwo ishusho ya Yezu canke ya Bikira Mariya canke ya Petero Mweranda n'abandi, akaza yikubita imbere y'ivyo bishushanyo akabisenga, akabibwira ati nkiza kuko uri Imana yanje n'akamaramaza nibara mwibagara. Mbega umuntu yokwikubita imbere y'ingiga y'igiti akayibwira ati nkiza ndagowe? Mugenzi, umuntu mu by'ukuri yokwikubita imbere y'ikibumbano yabumbye akakibwira ngo nkiza ndagowe? Nico gituma Imana iburira abantu bose bahora basenga canke bikubita imbere y'ibishushanyo ngo bihane ico caha kibishe, kuko nibitaba bityo bazorimbuka, kandi bazoba barimbutse kubwo kubura ubwenge. Dusome imburi ijambo ry'Imana rishikiriza umuntu wari we wese ahora asenga akongera akikubita imbere y'ibishushanyo, iboneka muri Zaburi y'115 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Handitse ngo ntabe ari twebwe Uhoraho, ntabe ari twebwe, ariko izina ryawe abe ari ryo uha icubahiro. Kubw'imbabazi zawe n'ukuri kwawe niki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yabo iri hehe? Ariko Imana yacu iri mw'ijuru, yakoze ibiyihimbaye byose. Ibigirwamana vyabo ni feza n'izahabu, nibikogwa n'amaboko y'abantu. Bifise akanwa ntibivuga, bifise amaso ntibibona, bifise amatwi ntibyumva, bifise amazuru ntibimotegwa, bifise intoke ntaco bikorakora, bifise ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ku murongo 8, ababikora bazohwana navyo mbere n'uvyizigira wese. Aha rero hari imburi ikomeye ku bantu bose. Wewe mufundi ufise ubwenge wahawe n'Imana, wama wakira ibikogwa bitandukanye uhawe n'abantu batandukanye. Muri byo hakabamwo ibikogwa by'ubuhinga ushoboye bwo gushobora gufata igiti ukagikoramwo ishusho y'umuntu, kandi bikaba kwakundi nyene. Mbere nawe mufunde ushobora gufata isima maze ukabumba ishusho y'umuntu, kandi ikaba uko nyene. Mu kazi rero uhora wakira hakaba harimwo akazi nkako, aho abantu baza bakagusaba kubakorera ishusho bazohava bafata nk'ishusho idasanzwe bakayisenga nk'Imana, bakayikubita imbere. Uragabe Imana muri Zaburi 115 uhereye ku murongo wa mbere irakuburira. Igeze ku murongo w'8 hoho ikibivuga ivyeruye itarya umunwa, ikavuga ngo ababikora bene ivyo bishushanyo bifise amaso bitabona, bifise amatwi bitumva, bifise intoki ataco bishobora gukorakora, bifise ibirenge ataho bishobora kwishikana, kandi bitigera bivugisha imihogo yavyo, ababikora bazohwana navyo
mbere n'ababyizigira. Iyo ni imburi ikomeye kuri wewe mufundi wama wakoze ibyo bintu. Ariko kandi nawe ubyizigira, abantu babigukoreye maze bakaguhamagarira kubigendanira, aho biriko biracishwa ukabigendanira, uri mu rugendo rwo gusenga canke rwo guha akamaro nako rwo guha agaciro umwiranda runaka canke ibindi. Menya neza ko Imana ivuga ngo abakora ibigirwamana bazohwana navyo, mbere n'ubyizigira azohwana navyo. Uyu munsi rero Imana igutumirira kuyigarukako no kuba ariyo usenga yonyene, atahandi uciye canke ngo hagire ikindi kigirwamana ucako mu gusenga Imana. Imana ubwayo iriteguye kumva ugusenga kwawe, kandi yasezeranye ko izogutabara niwayitakambira uyereka ibibazo vyawe. Mbega uriteguye kugaruka ku Mana akaba ariyo uhora usenga yonyene udaciye ahandi? Hari abantu bavuga ngo ibi bigirwamana sibyo dusenga, ahubwo ngo bidufasha gusenga Imana. Reka, Imana ntiyigeze ikubwira ngo urazohitamwo ishusho yanje canke iyundi mutagatifu aba ariyo ucako igufashe kunsenga, haba namba. Mbere mwikete yandikiye Abaheburayo usomye mu gice c'indwi ku murongo wa 25, Paulo we avuga ngo Yesu ashobora gukiza rwose abashikira Imana kubwiwe, kuko na ntaryo yamaho ngo abasengere. Yesu yifuza yuko umwihamagarira wewe nyene ubwawe atahandi uciye. Azokumva, mbere yiteguye no kugutabara. Rero ukaba wari umaze iminsi uri mu buzima bwo kwama ugira abantu ucako canke ibigirwamana ucako ngo bigufashe gusenga Imana, menya ko ivyo niwe bibandanya, nta handi bizogushikana uretse mwirimbukiro. Uyu munsi rero Imana iraguhamagarira kuyisenga ubwayo, kuko yiteguye kugutabara igihe cose uzoba uyitabaje. Erega ni waba witeguye guhindukira Imana, Imana irakubwira ano majambo aboneka mu gitabo ca mbere ca Samweli igice c'indwi ku murongo wa 3 ngo nimwaba mugarutse kuhoraho n'imitima yanyu yose, nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga na za shitaroti biri muri mwebwe, muherereze imitima yanyu kuhoraho, abe ariwe musaba wenyene, nawe azobarokora. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, ibahe umugisha, yongere ibashoboze kuyigarukanako imitima yanyu yose, kugira ngo abe ariyo musenga yonyene atakigirwamana muciyeko. Nta kabuza yiteguye kubatabara kandi izobarokora mu vyago byanyu byose. Mwari kumwe na Pastor Laurent de la Chance Nibitanga yabashikirije ikicigwa cy'uyu munsi. Asanzwe ari umusuku wanyu akorera igikorwa c'Imana muri no minsi mu ruzabibu rw'Imana arigo intara mvuga butumwa ya Jabe. Reka dusenge mu kurangiza. Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye cyane Mwami Imana kumugisha uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Urakoze kuri Imana yiteguye kudutabara nitwayitabaza atahandi hantu duciye. None rero komeza uduhe imitima yo kukugarukako, kandi udushoboze gukuraho ibigirwamana twimitse mu buzima bwacu n'ibyo twama twaciye ko mu gusenga. Tusigare tugusenga wenyene, kuko ari wewe Mana waremye isi n'ijuru n'ibirimwo byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.